Imisi irahera ariko ikibazo kikaguma ari ca kindi, aho ni mu gisata co kwiyunguruza, ariko na cane cane kubiyunguruza bakoresheje imiduga rusangi bava mu gisagara hagati baja mu makaritiye agize igisagara ca Bujumbura canke bava mu makaritiye baja mu gisagara hagati. Abagendesha iyo miduga babandanya kwimonogoza mu gufata ingingo zitandukanye kandi zitangaje, kuko babikora uko bashatse nk'uko umengo nta mategeko abahana ahari. Amwe mu makosa akorwa n'abo bagendesha iyo miduga harimwo kuduza ibiciro ku rugero rutangaje, aho amategeko avuga ko umuntu ariha amafaranga 600, abo bagendesha izo modoka barashobora kurihisha amafaranga ari hagati y'1500 n'2000. Iyo bigenjeje ubuntu bakarihisha amafaranga 1000. Hari abandi batwara abiyunguruza ariko ntibabashikane aho bategezwa kubashikana. Uburorero n'amabisi akorera muri quartier ya Kamenge, mu gihe yari gushikana abiyunguruza hagati mu gisagara ca Bujumbura abashikana kw'isoko ya Kotebu, kandi amafaranga akaba hagati y'1000 n'1500. Amabisi ava mu gisagara hagati aja mu Gasenyi ashikana kenshi abo atwaye ku bitaro vyitiriwe umwami Karede, naho nyene ku mafaranga arenga 600 yari kurihishwa. Amakaritiye ubwo bisha bukorwamwo sayo gusa, kandi n'amakosa akorwa n'abagendesha iyo miduga sayo gusa. Ikibabaje nuko vyose babikora bitwaje ubukene bw'igitoro, ariko bikaba atari vyo, kuko iyo nico gitoro kibonetse bakironka ku giciro cashinzwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu. Ari naco gituma no mu gutwara abantu bari kubandanya batwara ku giciro cashinzwe n'ubwo bushikiranganje. Ariko kandi n'ikibazo c'igitoro ntawo gici ruhande, kuko giteye ikibazo mu biyunguruza bakoresheje imiduga rusangi. Akarorero twotanga n'abanyeshure, aho usanga ku mashuri menshi abanyeshure na cane cane abiga mu mashure y'intango canke ayo kwimenyereza batonda ku mashuri bajanywe n'amabisi. Ni ukuvuga ko iyo igitoro cabuze abo banyeshure bidakunda ko batonda ku mashuri. Icizere c'uko ikibazo c'igitoro gishobora gutorerwa umuti kibandanya kugabanuka, kuko n'umushikiranganje wa mbere ubwiwe yiyemereye ko atanyishu afise kuri ico kibazo.